uyu munsi kwigenekerezo rya 21 ukwezi kwa12 2024 nkuko mubibona twatewe iteka twese ko turi ngaha dusangire akanyamuneza kukuramura urugwaruka rwari rumaze igihe kwitegurira muri izi nyubakwa za lycée Etoile de Montagne d'Igenda. Aba bagira baronke impapuro z'umutsindo bagize incuro ya 54 kuva iri shure rigitangura kuko ririko riramara imyaka 61. Nous voici à l'aube d'un nouveau chapitre dans nos vies, mais avant de partir vers de nouvelles aventures, il est essentiel de prendre un moment pour exprimer notre gratitude. Tout d'abord, je voudrais remercier notre lycée. Ce lieu a été bien plus qu'un simple établissement scolaire. C'est ici que nous avons grandi, non seulement en tant qu'élèves, mais aussi en tant qu'individus. Ce lycée a été notre deuxième maison, un endroit où nous avons été encouragés à apprendre, à poser des questions, à découvrir nos passions et à développer notre potentiel. À nos enseignants, je tiens à vous adresser un immense merci. Vous avez été bien plus que des éducateurs, vous avez été nos guides, nos membres et parfois nos amis. Vous avez su éveiller nos envies d'apprendre et de nous dépasser et de croire en nous-mêmes, même dans des moments où nous doutions. Vos conseils, votre patience et votre passion pour l'enseignement ont façonné que nous sommes aujourd'hui. Nous vous en serons éternellement reconnaissants. Akajambo so ku mutima noshimira cyane rwose Imana yo yanzigana. Ashimira n'umuvyeyi wanje yashoboye kunyibaruka kuko mu buzima yarabayemo ntibwari bworoshe. Ari benshi babonye ubuzima baba barimo bashobora gukurura iyo nda, gusa yarangyamye ko aramba hafi. Nomushimira, hashimira Patiri Inyasi, ndamushimiye cyane rwose Imana imuhezagire. Hashimira n'aba bavyeyi banyitwararitse buri munsi ko bukeye ko bwije. Amahoro y'Imana bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje iteka ryawe Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Turabasanganije ugweze mu kiyago, tugomba tugirane n'abano batumire bacu mubona bari imbere yanyu. Harimwo uwo tubona yambaye ikanzu, sinzi yuko bari umupatiri canke umumatiri kuko sinzi ngene hava ndabivuga. Ngira ngo mukanya araza kuduha umuco w'iyo kanzu yambaye atubwire nico ijejwe. Ijwi muri ko murumva inyuma ya kamera ni Edmo Kwizera ku bwa Axia Vibes TV. Ntatevye rero munkundire aba batumire bacu tubona imbere ya kamera abatwidondore, ahubwo mbere duce duhera kwa wa muntu yambaye ya kanzu atubwire n'ivyo ari byo. Ndaguhaye ikaze mutumire wacu kuri Axia Vibes TV. Ego mwakoze ko mutazi. Amaraje ku mazina yanje nitwa Shimimana Diane. Hama iyi kanzu mubona n'umunsi nahawe diplome. Nimbona nga ngira ngo felicitations Diane. Uno munsi Diane rero turabona ko yarose diplome, murabona nakanyamuneza arashajije gose, n'amasanamu ariko arabibereka nuko ibirori vyari vyifashe neza na neza. Diane, mwobwira abakunzi ba Axia Vibes TV ishuri mwaronkeye ko iyo mpamya bushobozi n'iryahe riherereye he? Ishuri naronkeyemo impamya diplome ni kuri lycée, ni ishuri yitwa lycée Etoile de Montagne d'Igenda, itumbereye mu Igenda nyene. Ego nibyo naronkeyemo diplome kandi nibyo nahora nigako kuva mu mwaka w'8. Murakoze cyane, ndabaha ikaze mu kiyago Diane tugomba tugirane. Turi kumwe kandi ndi muvyeyi ari ku ruhande rwiwe, nawe nyene nibaza ko yo kwidondora abakunzi ba Axia. Je ndi mama Diane. Yandumiye diplome yiwe kugira dusangira akanyamuneza.
neza. Ego cyane Mama Diane, mwo kwidondora abakunzi ba Action Vibes TV turetse ko mwitwa Mama Diane, akazina kiwanyu bwite nakahe? Akazina kiwanyu ndayishimiye Generoza. Ego ndayishimiye Generoza, uno musi wiyumva gute? Musi niyumvira. Ibiro byinshi ego turabigaruka ko, reka tubandanye n'abandi babandanye batwidondora. Turabona n'abandi bamama beza ngaha abahimbawe gose kuri uno munsi, nabo nyene baraza kutubwira icabahimbaye. Ego reka bashishikarira nabo nyene batwidondora. Murakoze, je nitwa Nahimana Magi, ariko benshi bazi kumpamagara Maga. Kuva mu buto benshi niko bampamagara, n'ubu unye ndarisazanye. Maga canke Magi, turabahaye ikaze kuri nombonesha kure yacu ya Action. Turi kumwe kandi na Nemeyimana Jean d'Arc, nkaba ndumutumire kuri Action Vibes TV kandi nkaba ndi n'umukutsa kivi kuri Action Vibes TV. Murakoze cyane namwe kuduha akanya ngo mutuyagire. Reka tugaruke kwa Diane. Diane, uno munsi mwaronse impamya bushobozi, nibaza yuko mwatubwiye ko rya shuri mwarije ko kuva mwiga mu 8 mukaba murinze musozera mukiri kuri ryo. Burya kugira ngo umuntu arinda ashikira ino ntambwe aragwana urugamba rudasanzwe, arahura na vyinshi. Mwo ducira ku mayange ukuntu runo rugamba mwebwe mwa mwararwanye kugira ngo murugeze kuri uno munsi mushikiriye ino ntambwe yo kuronka impamya bushobozi. Yego noshobora kuvuga muri bimwe igihe bambwira yuko ngiranze kwiga muri interna yo mwijenda byarangoye cyane gose ko numva kuja mu ndaro ari ibintu bigoye, ko ivyo numva handi bavuga ngo baranyuzurana ngo baragira ibintu byinshi, uri mushasha ngo barakunyuzura cyane. Baracarambye ati nawe nibiteguje mu ndaro, umva byarangoye cyane gose. Gusa maze gushikayo byambereye byiza kuko byarampaye kubana n'abandi, nkabona imico y'abandi ingene bameze, nkamenya no kungena ati bafise umuco uwundi afise umuco, ati ntegerezwa kubana nabo bivanye no imico bagenderamo. Yego hama ico nahabonye nico nahakuye yarandeze, yarampaye kugira indero ubuntu, batugishije indero ubuntu. Hanyuma n'ibintu byo gusenga narabideverofye cyane gose, kuko mbere ntaraza sinavyitaho cyane gose. Gusa maze kugerayo batwigisha cyane gusenga, nico kintu cyane shima muri lycée de montagne d'Igenda cyane, nico nahakuye. Barabigishije barabarera indero runtu, barabigisha kunywana n'abandi no kwakirana. Ngerageje kumva iyo nyishu umpaye, kwakirana mu butandukane bwacu, mu migenzo itandukanye, mu vyiyumviro bitandukanye vyacu. None ariko ntamuciriye mwedwo, nibaza nagerageje kumviriza uko wabajije ikibazo, nibaza ko wabajije nk'ushaka kumenya nimba Diane kugira shikire ubu munsi uno munsi wa diplome, nimba hari intambamyi baba barahuye, kubera kugira umuntu ave mu wa mbere oya gutangura kwiyumvira gutangura ishure, ukagenda mu wa mbere ajya amashure yibanze. Diane sinzi ko yagize maternelle, waragize maternelle Diane? Amashure yibanze hamuka ukayaheza ajya mu wa 6, hamuka gatangura uwindwi, hamuka shikira umunsi mwiza nkuru. Jewe sinzi ko nategereye kutariko Edmond abajije ikibazo, ngira ngo bamubajije intambamyi baba barahuye iyo ugo rugendo rwose gushika uno munsi ko ata intambamyi bahuye, ngira uko yazisohotse niko nategereye ikibazo. Sinzi ko twabitegereye kumwe, sinzi ko ariko mwabajije Edmond. Ego cyane. Yego ngorane ntizobura. Yego kuva mu wa mbere gushika mu 8 nje mu ndaro, ngorane ntizabuze. Yego hari byinshi byagiye birangora. Nk'ibiki mugerageje kudoma ko hoho mwoba mwabisohotse gute? Yego ntaraje muri interna sinaronka ingene niga neza, niyo mvuga ntambaye no vuga kwa twanaba n'ahantu hatagira n'amatara, sinaronka gufungura byose
canke kugwira kuronka abana dufashanya kuko ari usanga dutandukanye usanga mu mwanya wo gureviza umwanya nawe kuja kubaza wa mwana asumvya kusanga ntawe sinshoboye kumubona hafi kusanga rero ingorane ziko ziraza ubwo nibwo buzima mwari mubayemwo imbere yuko muja muri interna yego mumaze kujaho byaraboroheye hambavu y'ibyo gusenga mwigishijwe hambavu bijya byinshi mwatubwiye nta tundi tuntu twoba twarabagoye mukavuga muti utu ni intambamye mugabo nadusohotse mwuko maze gushika muri interna yego zarabayeho navuga ingorane cyane nagira nuko nishaka narabona nk'abandi bana ibintu bafise ikintu navuga ati ni ikintu nakoze c'intambara cyo kwifuza iby'abandi nkaraba ukungene abandi bameze argent de poche ingene bimeze nkashaka nanje ngo aba ariyo ndongo gusa kubwira impanuro z'abavyeyi ngaha byarafashije kubisohokamo Ego cyane Diane sinzi yuko muri abo bavyeyi bawe bagukikije atawuvize ica bivugako tugire Kristo naganze Kristo naho batambagije jewe kuri uyu munsi numva mpimbawe cyane ku bwa Diane birampimba kumubona honyene ko uyu munsi dufise diplome yiwe nk'ivyumva byarandyoheye cyane Diane sinzi ukuntu nije no muvuga n'umwana w'akarorero kuri twebwe kuri groupe yose nkamukengurukira gose niwe nobanza gukengurukira nkengurukira Imana ubwa mbere yatumye tubishobora Diane abishobora ikaduhuza nawe kuva ku munsi wa mbere ubukengurutsi bundi jewe kuri uyu munsi ndabwerekeza kandi kuri mama wiwe cyane mama wiwe yarabaye umuvyeyi yihevye mu buzima yarabayemwo ariyumvira ko umwana yoja ku ishuri ntiyigeze aba intambamyi yego ntiyigeze aba intambamyi ndibuka umunsi wa mbere Diane atangura mu wa mbere tuja gusaba ishuri ryo mu wa mbere muri kinaniratwa ni muri meri ya Bujumbura ni paroisse Kinindo niyo riri iryo shure musi wa mbere ndamusangaho mama Diane abufise n'undi mwana yashoboye gutaha atashoboye guheza amashure Brandi benshi baramwumvise ndabasanga bafise nje gusaba iryo shure byampaye akanyamuneza ko kubona ko uwo muvyeyi afise ikintu ariko araronderera abana biwe Diane racashika bamwishura umwana w'indero yumva yemera ko bamukarira ko yarakariwe cyane gose nkuko abivuga ati narifuza ibintu warumva umuhaye argent de poche kumva ngo yaheze akakubwira ngo yaheze ubamubaza ati ayo mahera we yakoresheje iki nayariye ibitumbura naguze amafanta muri kantine ukagerageza kumumvisha ubuzima arimo ko atari cyo kimwe na bwa bundi bwa wa mwana wundi wewe ni wifatuku wewe uri ngaha anye ku bw'ubuntu bw'Imana Imana yakugiriye neza ntiwaca wigereranya nk'abandi utanguye kwifuza no mu buzima bwawe ntibizokorohera ko ushobora kuhaba nubeho wewe ubumbwa n'ivy'iwawe n'ivy'uronse ukagerageza ukamwumviriza namukunda cyane naho kacamwo akanyereka kumenga ararize kukwerekana yuko atavyakiriye ariko nkabandanya ndabimwereka ndamukengurukira kuko yarabaye umwana w'akarorero atadutetereje mu ishuri yabayeho amenya neza none umunsi bavuze yuko ari certifié avec fruit yego urumva kandi naje niho narindi nabonye sinarambiwe bamushikiriye hakiri kare yari mu bambe Rwanda cha 13 ubu unye umwana habaye turabikenguruka cyane ndibuka Diane amenye konkuwo
amenye mu mwaka wa gatandatu akagenda kwiga kuri lycée Dirac niho bari bamworiyanse kubera ubwo buzima yavuze yarabayemwo jewe mba no hafi naragenda iwabo ukabona amakuhaje yaronse kugira ashobore kwiga aronka amanota yariga neza kumva umwana yiga ahantu atamatara afise umwana ashobora kuba yaraye ubusa ashobora kugenda ku ishuri n'amaguru ariko ukabona arengeje amanota ashikanye amanota 70% ucibona ko uwo mwana by'ukuri yari afise ikintu azovamo niko no bivuga ndamwitegereza ndabona uyu mwana twomujana mu ndaro kumbure azokwiga neza ntivyatworoheye cyane kuko ntiyabitahura kumbure ivyo yari azi ibyo byose ko mu ndaro babanyuzura bazobafata nabi ndagerageza kumva turamwumvisha ko agiye kubaho neza nyabo ihira bamuhira bimizuku bizokorohera ko wiga uzohora muri vacances hakengurukira Imana cyane abantu yaciyemo twebwe mu butumwa ntitwari guhava tubishobora umuvyeyi Patiri Nyase yaradufasha kurondera encadrement y'abana aho abana bashobora kuja mu vacances rero Diane acaragira Imana ahantu amujanye muri vacances ndibuka tumuherekeje na Jeanne aho hantu umunsi wa mbere Diane agiheza 6e arashikayo baca baratubera abavyeyi famille ya Innocent na Anne Marie umukama bahezagira abongerereze byinshi bagira ibyo batanga n'ibyo basigarana kuko ntitwigeze dusubira kugira ikibazo ca Diane n'abantu badutangaza iyo twiyumviriye ko Diane hari ico tugomba kumuha baradutanga hanyuma umwana twimviriye ko atagiye muri vacances baratubatse ari hehe ibyo byose byaraduhaye inguvu mbere na Diane biramuha inguvu kuri uyu munsi ashitsa je muri ako gahimbare kanje ndakerekeza no kuba directrice kuva mu wa mbere aho Diane yaciye nabo baradufashije ubutumwa nako yari n'umwana w'indero ariko nabo baradufashije ubutumwa gutahura avuye kuri lycée Dirac kugenda mu igenda iryo shuri riragoye directrice yari ahari ndamukengurukira cyane Save the vote niwe nahasanze ndamutura iciyumviro ndamubwira ubutumwa turimwo ndamubwira umwana wari we ko tudashaka ishuri ubwa mbere dushaka kandi nakadwema yiwe ko boyidufasha aradukundira arakira ubutumwa bw'umwana araduha ishuri atatugoye umwana arahiga gushika kuri uno munsi Diane rero nakengurukira nakosa Diane nigeze ndamwumva ko inyisi yose twaduze mu manama bigeze bambarira ngo Diane afise ikosira ni umwana ahavuye two kwishimira muri kino gihe cya none kubona umwana avuye ahantu batamutuma agatoki twari twamye twumva yuko ku ishuri abantu baheranye bataza kubaha amadiplome twahimbawe kumva Diane atacaheranye diplome yiwe akayimuha akaba yitahanye hari abadisize ku ishuri atazitahanye wumve ko tumukengurukiye cyane biteka yiteye akaritera n'umuryango wose muri make n'ivyo novuga murakoze cyane muratubwiye byinshi cyane tutari tuzi ku buzima bwa Diane reka tuje ku muvyeyi wiwe nawe bwite naho namwebwe kandi muri abavyeyi gose bamuba hafi reka tumubaze mama Diane mwatubwiye ko muhimbawe kuri uno munsi byumvikana yuko mwari mushashaye gushikira rino teka none mama Diane mubiravye mwibutse ingene mwahuye na Patiri Inyase Diane akiri muto mwarabona neza yuko Diane azoteba agashikira rino teka ashikira no munsi ntimwabibona
kubera iki atavyo wari wizeye muri wewe vyava kuki je narabishizemo ingufu cyane mm. kubera Diane uburyo twanarindi bwari buremereye ubukene kurara inzara kurara tutariye kandi umwana ntiyigera agambararira ngo ariko kuja ku ishuri ariko ubu unyi biranezereye kubona duteye iteka uyu munsi arabateye iteka uno munsi. Mbega Diane agira kangahe mu ndi wawe? Agira kabiri. Mukuru wiwe ni wari imfura Diane. Okay. Nk'abatoyi biwe n'abatoyi ufise batoyi biwe n'umwe. Yobangana gute wa mutoyi wiwe? Afise 12 we wariga? Nawe nyene urizeye yuko azoshikira rino teka? Kumenga urihebura gose ga muvyeyi. Diana wewe ntiwejeje kuvuga yuko utari uvyiteze. Imana ni mushobora vyose, Imana ni ntakinanira. Duhamagariwe ko matuyizera imisi yose tukayihanga amaso kuko ya misero kigihe cyose hari ibitugoye. Diane, hari benshi bama batangura amashuri. Nivyo urahejeje nibaza ko impamya bushobozi ya mbere urose. Bakaguha abantu bose bakoranye tugakoma amashi nibaza ko impamya bushobozi ya mbere uronse. Ni intambwe ya mbere uteye, hari n'izindi ntambwe uracari na mutoyi. Mbe haje ufise imyaka ingahe? Imyaka 20 uracari muto gose. Urashobora kuzobandanya minuza ukaronka ama licence ama master n'ama doctora. Mugabo iyi ntambwe na hari ya mbere naho no munsi ari ntoyi ngaha mu gihugu cacu hari abatayishikira kubwo bugaba bwabo. Akamo batera nakahe ndavuga abo batoyi babo bakiri nyuma mu mashuri. Akamo nabatera nababwira yuko ingorane zo ntizibura. Gusa ukamenya ingene uba muri izo ngorane kandi ikintu ca mbere gituma n'umuntu atera imbere no kumviriza impanuro abavyeyi baba baguha canke ababanyi kuko umwana si umwe umwana n'Uburundi bwose ukumviriza impanuro baza baraguha kuko iyo ugiye urazikurikirana birakugira akamaro. Hajeyo novuga ko arizo zatumye ngera ahangeze aha mubona ngeze. Ego hari igihe naniyumvira gukora ibi bintu basanga nyine ndiko nkora ibintu bitari ivyo ariko abavyeyi babibonye bakampanura bakavuga ati we ca muri ibi va muri ivyo nivyo vyatumye ngera ahashitse ni kubw'impanuro kandi no kubwira Imana cyane rwose yagira irashoboza kubumviriza no ko ari Imana vyose yabigize ko ari jewe ntabyo no kwishoboza. Ni Imana yandongoye irampa uwo mutima wo kumviriza abavyeyi. Yego. Murakoze cyane. None nk'indoto yawe yo muri kazoza woyidusangiza? Yego. Indoto yanje muri kazoza musanzwe jewe narakunda cyane kuba umuganga. Ariko icyo umuntu ashaka hari igihe Imana nayo ni byinshi twifuza ariko Imana nayo itabigize ifise ibindi gushakako ivyibona Imana iduha ivyibona ibisonze nagira mvuge Imana iduha ivyo tubereye. Ego kuko twebwe n'ibintu byinshi dukeneye si uko twobironka byose ariko Imana ivuga ati reka ndaguha ikintu kikubereye kuko ndaguhaye kiriya Hagiye utera ubwishimo. Hagiye hejo gutera ubwishimo. Canke reka gutera izindi ngorane. Yego byose n'umukama rero. Oya mugabo umukama turamusaba turamupropoza. Nakubajije je uvuga iyo ndoto yawe kumbura umukama hezagira kuri ico nyene wamusavye. Yashaka kuvuga ko bitagikunze ko umuganga. Wibaza ngo byaraheze kubera ko wize. Byaheze. Mbigisata wize ninde? Biologie chimie et sciences de la terre. Ibyo byose kiganga kirimwo yemwe. None numvise ukuntu wari kurishura womenga usa nk'uwahebuye ko bitagikunze. Iyo woba wumva uti ubu rero ko bijya byanse nipfuza ucifuzo ciwanje numva umenga mbaye iki shikiriye intambwe niho nohimbagwa ni cyahe cifuzo cawe. Yego cifuzo canje nico nyene nari nifuza kandi byo mpimbanda bisindihebura Imana izobikora.
yego cyane n'ibiri imbere izobikora ndabizi ishoboye byose kuko ivyo yakoze inyuma n'ibiri imbere izobikora ntaco buza itabikora kuko uko yamye ejo nuko iri no munsi kandi nuko iri no muri kazoza niko izokwama imyaka n'imyaka ata umuntu atokwihebura byose Imana izobishitsa kandi ikintu usaba Imana izompe ikimbere izompe ico nyene yifuza ko ishaka ryiwe riranguke muri jewe yego cyane Diane niyo umuntu ashikiriye ino ntambwe nivyo tuyikesha Imana ariko Imana ica mu bantu nabaho ufise ku mutima ugira uti aba bantu ndabakengurukira ko banshitse kuri ino ntambwe yego cyane gose bwa mbere na mbere noshimira Patiri Ignace bwa mbere niwe yatumye duhura n'aba bavyeyi bose mubona ngaha nuko bwa Patiri Ignace nomushimira cyane gose ahari Imana imuhezagire kubwo mutima w'urukundo yerekanye yego ndamushimiye cyane gose n'Imana imuhezagire kandi ndasabiye n'iherezo ryiza n'iryo rikomeye cyane gose amen hama sindahetse abana noshimira nibe n'abandi noshimira ni marene wanje ngaha yamvye kubatisimu yego yarampanuye cyane gose nubwo nabona yuko ariko arankarira usubu ndiko ndatahura urabona yuko ariko akujana mu nzira yo urabona yuko hari ivyo yambwira ari ivyo akibimbya naramubona yuko ati umuntu akarankarira akagira ivyo ntashaka ariko nabona yuko ariko arancisha ubu ndabibona ko ariko arancisha mu nzira nziza yego nkashimira na Madame Jeanne yego kungene yaranyakiriye neza ngiye nko muri vacances wiwe yafata nk'abana biwe yego abandi noshimira cyane gose ni mama Mandine ari we Anne Marie na Innocent umugabo wiwe n'abana biwe bose barafashe nk'umwana wabo yego abana babo barafata nk'umuvukanyi nubwo tutava mu ndimwe ariko babona yuko ndi mutoyi wabo n'ibyo byose ndabishima nta kintu nababurana ikintu cyose nashaka nico bampa kandi ikintu bahaye umwana wabo nico naronka ntibaraba ngo nuko atari umwana wacu ureka ari ibintu bimwe ngo tuza turamwira oya twaranganya tukagira partage kandi ikwiye cyane gose barafata nk'umwana wabo ndabashima cyane gose nabone ndabifurije iherezo ryiza eka abavyeyi bose ni benshi noshimira abitanze mu buryo butandukanye abo ntazi ni benshi bitanga abo nibo nashoboye kubona gusa hariho n'abandi benshi umwe wese ko yitanze ndamushimiye cyane gose kandi Imana izomuhe n'iherezo ryiza yego murakoze cyane muvyeyi namwe murafise abari ku mutima mugira muti aba bantu baranteye iteka baramfashije kugira ngo umwana wanje ashikire ino ntambwe abantu ufise ku mutima wawe kengurukira ni bande none tangura kengurukira ni Padiri Ignace we yadufashije kudukura akadukurira abana mu mabarabara kubera ubwo buryo bwo kuba mwibarabara bwari butworoheye kujyana n'umwana barabona yuko bitoroshe kandi na jewe narabona yuko ibintu byo kujyana umwana mwibarabara ko atari byiza ndavuga ati uwo mwana rero ko ndose umuntu amunyigishiriza umuvyeyi reka nemere aje mu ishuri yige ntihazobura ico azovamo Imana rero yaratabaranije Padiri Ignace aratubaka hariho n'abandi bavyeyi twari kumwe byananiye abana barabakura mu ishuri asubira mwibarabara kugira abavyeyi baronka amahera menshi muko je naremye ayo mahera menshi ndayahera kindi kigira kabiri noshimira nkaca nongera nkashimira abigisha bamwigishije mwijenda nabone ndabashimiye cyane gose kugira abanyigishirize umwana amenye ubwenge ubundi hano noshimira ni Maragarita yatubayeko aratubako aratwitangira
kandi turongera kandi turamugora kandi tukongera tukamutsitaza aratwitangira cyane rwose tukamushavuza rimwe akababara nyine nk'uko ubundi noshimira umumama Jane nawe yaranyitangiye aratwitangira ntiyitangiye jewe ndi umwe hari abo byananiye mugabo jewe narabandanije narabona yuko uburyo bwo kugira umwana umujane mwibarabara ko bitoroshe arampengurukiye abatubaye murakoze cyane muvyeyi Jane mwebwe muri mu bantu bitaho abo bantu bigaragara kumenga iteka ryabo ntiritsimbataye no mu maso y'abantu aho ari we wese avuga ati urya umenga ntaca amaze urya mu buzima bwa misi yose turabimenyereye sino ngaha mu Burundi gusa burya no mu bihugu bitandukanye usanga umuntu yamaze kuba ari ntaho nikora umenga ntateka nta gihagarara afise nta sinzi mwebwe muri ko murafasha abo bantu aho nikora na cyane cyane abo bantu bo mu mabarabara intambamye mukunda guhura nazo zoba ari zayo ikibazo cyawangira nza kugishikira ntevye reka mperi iyo vyahereye kugira ngo tukore ubwo butumwa sinzi ko nza gutwara ndaza kugerageza ndabivuge mu majambo uragerageza uducishirize make mugabo twumva intumbero mama wa Diane yavuze ati ndashimiye cyane Patiri Nyasi wewe yadukuye mu ibarabara akadukurira abana bacu mu ibarabara akabashira mu mashure ati ndamukengurukiye cyane jewe na jewe noheraho nyene ndakengurukiye cyane Patiri Nyasi kuko niwe yatwigishije ngena twoha iteka abo bantu umengo nta teka bari bafise yaradufatiye umwanya yarajejwe igisata c'abarayike natwe twiga muri za kaminuza niwe yaratujejwe muri uwo mwanya wose twamaze muri iyo myaka ya kaminuza ntitwaronka ubumenyi bwo mu ishuri gusa nawe yaradufatiye umwanya ukwiye akatwigisha ngena twoha iteka umuntu iteka ryuzuye rero niho twahuriye na Diane uko Patiri Nyasi nkuko babivuze yari yaragiye arabatora arabegeranya aravuga ati ntibibereye ko nta barabara rivyara nta barabara rirera aravuga ati reka tugire eshantio tubakureyo tubazane tubakurikirane tubafashe ibinabiriya kugira ngo turabe ko vy'ukuri bishobora gukunda umuntu yari yaratakaje agaciro akaja kuba uwo mwibarabara ko bishobora kuvamwo akavamwo umuntu natwe rero urumva ko yatwasangira ubutumwa turi muri za kaminuza twaca tubifashanya nawe niho rero twahuriye na Diane na mama wiwe rero nukuri shaka kugaruka cyane cyane ku ntahe ya Diane ubwo butumwa turiko turabukora butugora imice myinshi abana baratugora bakanka kwiga abavyeyi babo bakanka ko tubifashanya sindiko mvuga mugabo wa Diane ndiko mvuga muri rusange kumenga wamajiye muri rusange ni muri rusange abatujejwe dusangiye ubwo butumwa baturi imbere yacu baduserukira imbere ntibadutahure umva intambamye ni nyinshi mugabo no munsi sindaziteba ko cyane no munsi ngomba guhagarara ku ntahe ya Diane no munsi w'akanyamuneza wa Diane uwo mwigemerero Diane umwana Diane twamubonyemo ubutoye bwinshi yari umwana ivyo byose atabiraba hari abandi baca baguma basubiza amaso inyuma ngo nakare ntaco nzovamwo nakare mbwa Diane si iryo hangiro yari afise Diane yari umwana yazana amanota meza mu ishure uwo mwana akaduhimbara Diane ni umwana azi kubana n'abantu urumva ko aba mu mihana araca ahantu hatandukanye arabi wabo muhiri wabo n'ahantu nkuko babivuze usanga habaye hagize iki mubwo iki hari arahaba vy'ukuri pe akumva ko hanezererewe agatambuka akaza iwanje umva mu kiruhuko nkuko Magi yabivuze twaraza turabacisha ahantu kugira ngo bagende bariga imico n'ubuntu Diana jiwanje uko ahasanze hameze aragerageza kwiyadapta sinzi ngana kuvuga mu Kirundi aragerageza ngena aho hantu ahaba amenyera ntihagire icahindura ntihagire icatiri mu kako akabana neza naho abasanze kuri Diane atubanira neza n'umwana w'intore udashobora kwibaza akagenda gatambuka kajaho yavuze ko abamama Sherisa n'ahantu novuga nti nabantu bamaze gukura begewe haruguru ngira ngo n'ubuzima bukuze kuturuta ashitseyo naho nakamenya ngena baho hantu umva n'umwana azi kwiyadabuta ahageze hose hama jewe sinkaze gose mugabo Maga arakazi
araza rero akambwira uyu mwana tudakaze azodutakarana numva yavuze ko babana atiyamiriye y'iwacu abakobwa baratakara rero ujya mwana dutegerezwa kumukarira kugira ngo atumutoremo umuntu tukamwitondera pe tukamukarira ku buryo umushinga ntayo wanje yarambwira ati kwe kujya mwana wo mujyi umutima ati mama ashobora kwitora mwe namaga mukamujya umutima ku buryo akana kabaneka ati ko turamurera ivyo byose Diane nibaza ko yarashavura nkuko yabivuze mugabo akumva ivyo twamubwiye akabikurikiza haro twamuha amategeko pe umva nyene ko akomeye mugabo akayakurikiza none Diane amategeko yose twaguha n'ukuri no musura gushingira intaye kuri Axia Vibe TV warabaye umwana w'intore rero icyo nashaka kuvuga cyane no munsi abantu babona bari mu buzima bugoye wizigiye Imana irakunoba mugabo utayifashije nk'uyo Diana aguma avuga ati ndisubiriye hahandi ndabihevye mwumva ntivyari gukunda mugabo yarabonye ati ndi nico ndiko ndarondera hari imbere aragira uwo mwete aragira ubuntu umutima w'ubuntu ari umukobwa w'umufasoni none ndabira ngene no musi Diana shajije reka jena namuyobewe Diana visi nanye nditegereza mama wiwe mama undikanga ko muhaga ego kabisa ejo twobwira abantu nuko bogumye umutima naho twokena tukagumya umutima tukizigitira kuco turiko turarondera kubera iyi Imana baratubwira ati utera intambwe imwe izindi 99 zikugira rero Diane yarateye intambwe oya novuga konza ko intambwe imwe ngire yateye mama wiwe we yagamburukije ijwi rya Patiri Nyasa amagashira abana mu ishuri abana nabo Diane akagamburuka akaba umwana mwiza akamica mujanye mu ishure ntamenye ko ari kuja gusamara cyangwa cyo gusamarira ivyo yatubwiye abandi baba batunze ntivyamuraje ishinga ngo umurundi yaba ari uwundi yo kuvuga ati bajya abantu ko bafise ibintu vyiza ntegerezwa gukoresha ingufu zose mbi kugira ngo ndonke ibyo bintu bajya abantu bafise bijya jewe ntaronkeye muhira canke bijya bajya bamfasha bankwirikirana batampaye reka ndavyironderera mugabo n'ukuri Diane ndamushingira intara nkurashobora kuzonje tukamarana iminsi n'umwana atava muhira ntayerera buriya rero Edmo iteka umuntu ni wagiye Diane yari hayiteka n'ukuri ndamushingira intaye ko yihaye iteka none rero umukobwa wacu Diane Imana ikuja imbere ubera akarorero abandi benshi bariko baradebukirwa canke bafata inzira zitarizo ubandanye babera akarorero keza hama nk'ukuri imfura mu bana Patiri Nyasi yatoye uri ugize gatatu ronse diplome yibanze ugendere ruhanure bajya batoya bawe ntuhavuje uvuga uti bajya ntitukingana tukija gutora amakaye kumwe tukija kurondera minero yaye ahubwo uzudufashe wowe uzoza urabwira uti murambona ko jewe kubera numirije ko murambona aho ngeze ko nukuri umuntu atari karabideha ugeze ku ntambwe nziza ariko kandi ni intango Diane wumiriza aho nyene ukomeze turashaka kuzoza gushinga intahe warahejeje master tuvuga tuti twarahereye mu busa none tugeza byo no musi numva ari amashime numva ari ntahe nziza ubutumwa dukorana bwo wambajije umuntu kuri turaruha turahura n'abantu badukarira turahura n'intambamizi itari nke mugabo ntiturambi gusivye gusa kubu kera twabikora dukerebutse kubera twari tukiri inkuma abandi ari misore ubu turajejwe ingo dufise umwanya muto izo ngorane z'umwanya zikatugora mugabo ubundi turabikunda cyane nukuri n'abandi bumva bafise akanya bari muri iyi myaka ishobora gufasha abo abana bo gufashwa bari munsi ya Diane baracariho benshi bagikeneye impanuro nk'izo maga yahora ha Diane bagikeneye gukurikiranwa ngo barabigwa ko bariko bariga n'umunsi rero ko ndonse umwanya wo kubivugira kuri diplome ya Diane umva ntogenda ntabateye akamo ngo bazoze kudufasha ubutumwa buryoshe n'ubutumwa buhezagira kandi wafashije umuntu nkuko twafashije Diane ukazona arashitse nkuno munsi nukuri nibaza no mwijuru ntiyabuza akavi kagiyeko yego tugire Kristo naganze Kristo murakoze cyane maga namwe buno butumwa bwo gufasha abana nka Diane mwarabubayemwo kandi ntambamyi ziburimwo murazibona impanuro mwoha abasanzwe bafasha abana nk'abo basanzwe bari mu gisata cyo gufasha abantu nk'abo baba abavyeyi baba eka n'abapatiri babikora nk'ubutumwa bwabo abari bo bose basanzwe bakora mu bisata byo gufasha abantu nk'abo impanuro batekerera nizahe jewe icyo nobivuga ko izo mpanuro bwa mbere kuri eklezia ni kuri eklezia yose je niko nobivuga umwe wese arafise uruhara agezako n'ubutumwa bugoye urashobora kumva umuntu akubwiye ngo genda urabe uriya muntu Diane yavuze ati yarankarira je nararaba miriye tubamo
nkaraba taha ahantu uyu mwana ntakazi azohava atakara yego ntiyabyumva na mama wuwe nk'uko abivuze naramukariye cyane mama Diya uyu munsi turiko turaryoherwa n'akaryo ko gusaba ikigongwe ko naramukariye bimwe ntashobora kumva ko nashaka yuko uyu mwana atagenda tutamubura narumva umenga twoba twari kuba duhombye turuhiye ubusa nkumva Diana urugerageze ko kuzomubona nawe agiye mu buzima bwo mama we warimwo byari kumbabaza cyane nari nifuriza ko Diane nzobora Diane ari umwana ageze hejuru ku rugero ageze ko na mama wiwe kandi ivyo ndabikenguruka ndabisaba Imana ndabimusabira kandi Imana izobituronse mama Diane azobibona natwebwe twese mu butumwa tuzobibona rero intambamyi zarabaye nyinshi gose aho mubona mama Diane naho abivuga uko mu nama y'abavyeyi ndamubwira ati ngo tujane ntiyashaka kuvyemera nkumva yuko ubwa mbere arambabaje numva twojana kugira ngo kwishuri babone mama wiwe umuvyeyi nawe nyene arafise umwana yiga mwijenda ntiyashobora yumva umenga aragiriye isoni umwana wiwe wowe ntuteye isoni umuvyeyi w'umuntu ntateye isoni nivyo namambwira na Diane umuvyeyi w'umuntu ntateye isoni uko yoba ari kose umuvyeyi wawe yama ari ikindi kintu kirengeye gose kuko niwe aba yaramugejeje iyo taba mama wiwe ntitwari kumumenya bwa mbere yaremereye Imana aramuvyara hanyuma aremera aranatera n'intama je rero ico notumirira abantu muri ubwo butumwa duhura bisaba kwihangana birasaba yuko uyu munsi uhuye n'iki ucibagira ntiducike intege yego iyo nguma nibitsemo ko mama Diane yangoye nari kuvuga none nk'abo bantu ndabarondera kwiki n'abavyeyi bacu abasaserdoti bakumva ko ubutumwa turimwo nibo bavyeyi bacu dufise nibo kudushigikira ndibuko twigeze guhura umusaserdoti twigeze guhura ntijengeye mu nama mwijenda urafise y'umwana noya hano n'umwana Yezu yaduhaye nja kumusigurira ubutumwa kuko Patiri Inyasi bari bamuzi ubwo butumwa ukuntu yabutanguye ngo reka sha Patiri Inyasi arabahenda ngo Patiri Inyasi ngo reka kujana nago ngo none ubu unye ko ari mwe muko muraruha ngo ntiyigirire iburayi bumva yuko ni Patiri Inyasi ari buraya nivyo ariko ari kumwe natwe ijoro n'umutaga yaranyandikira message aho wumva nakara na Jane namukari Jane kusaba ikigongo kusaba ikigongo cyane narumva uko jewe numva Jane agomba none aba bantu barazi yo tuba ni mureke ivyo reka ivyo Diane mukaguma muzana ibi bintu aratujana ariko twaravyumvikanyemwo twarengengana barabona ko atari ugukara kw'inzigo ariko nyabuna arico twifuriza umwana kagerako bodutahura bakumva yuko ubwo butumwa n'ubutumwa buryoshe cyane gose n'ukuri buraryoshe cyanibuka Patiri Inyasi aje ngo tuje kuraba kwa mama Diane ahantu twamusanze mu gikoto twaragiye tukaruha bakambwira none dushikayo ryari turi kumwe n'umuvukanyi Adolphe narise twaraduze aho hantu turahamushike turashika abo bose n'abavukanyi twari kumwe mu butumwa hari abo turi kumwe n'abandi bari kure ariko tukabasanga no muhiri wabo kugira ngo turabe kwico kintu arico nyibaza uyu munsi ni groupe yose turahimbariwe n'intsinzi ya Diane kuko iyi inyitwereka ko n'intsinda zozitsinda ubwo butumwa buragoye ariko no gusaba umukama akaduha mutima mweranda akadukomeza akadutambutsa kugira ngo n'ubundi wese azobibone rero umuvyeyi wese hariho abavyeyi bagifise abana bakijana abana mu barabara hariho umuntu acika intege akumva yuko umenga ntaco azovamwo nta muntu n'umwe atazovamwo ikintu turi ku isi y'Imana ibingorane ibigeragezo murahura ariko Imana ibidufitiye uwundi mugambi ko botera iyo ntambwe bakabona intambwe Diane ateye na Diane nyene nkuko muvukanye Jane yabivuze kamuha akaryo ko kwegera abandi bana ashike mu butumwa yisange abagirire temoignage abashingira intahe ababwira aho yavuye ababwire ahageze hari abana benshi bahevye amashure twari dufise bakagenda hariho nabandi bako bariga biguru ntege batabona iyo bazoshika
tuzoronka akaryo kuko Diane ashobora kubashingira intahe. Ego. kandi nahe yiwe izobubaka ibashigikiye. Ego. Je ndiko ndibaza nka mama Diane, nk'uvuga mama Diane cagiye ari gatoya Diane mwibereye mwibarabara wari uzi ko azova nk'umukobwa aheza amashuri yo mwijenda. Ajya amashuri yo mwijenda ntaronka uwari we wese. Kuri zirya modoka wabonye. Ntiyigamwo n'umwana uwari we wese haye. Ngaho ukazibona inkumi yawe. nabonye ari abana b'abaposi n'ukuri. Wabibonye umwana wawe n'umubosi. N'umubosi. Umunsi mama Diane nawe nyene. Umwana wawe ukengurukira Imana umwana wawe n'umubosi. Na mama Diane n'umubosi. Mama Diane yashoje gutora diplome mwijenda uri umubosi yego. Turabakirinda bikeguruka cyane ibyo byose mukama aninahazwe mukama heza gigo yadushoboje kandi abandanya dushoboza bitugarukire kuri Diane turacafise benshi nabo nyene umukama dufashe tuzohimbagwe n'uyu munsi Diane ahimba tumuhimbariwe nabo tuzobahimbariwe Naganze Kristo nuko bakunzi ba Action Vibes TV muriko muradukurikirana mwa kino kiganiro cacu nabo batumire bacu ngaha kuri Action Vibes TV murabona ko imvutano barengeje ku imipira n'amakoti niki neza na neza turi mwijenda kaga freshere ko mwijenda turiko turakumva sinzi Jane hano hantu bahita gute hano hantu twicaye Eta kuri nonoka neza na neza ahantu bita kuri nonoka niho twicaye murabona ko ari ahantu hameze neza ka jardin kameze neza nukuri nahantu ntaco hakenera ntaco haburira kuko uhashitse barakwitaho koko kandi natwe batwitayeho ego cyane dutere tugana ku musozo wa kino kiganiro nk'ubu ugamuvukanye wacu Diane ego atewe iteka kandi n'ubu Imana izobandanya yuhira akajambo uvuga uti ndafise ku mutima sinosozera kino kiganiro ntagashikirije ko barakaye. Akajambo so ku mutima noshimira cyane rwose Imana yo yanzigana nkashimira n'umuvyeyi wanje yashoboye kunyibaruka kuko mu buzima yarabayemo ntibwari bworoshe ari benshi babonye ubuzima baba barimo bashobora gukurura iyo nda gusa yarangyamye ko aramba hafi no mushimira hashimira sindeka kuguma ndamuvuga ko niwe atumye shika mubona ngeze Patirinyasi ndamushimiye cyane rwose Imana imuhezagire hashimira n'aba bavyeyi banyitwararitse buri munsi ko bukeye ko bwije Mbega Diane ntaguciriyemo ntaho twatawe guhamira uruparo ugashavura ntigeze dushavurira uno musi maga yavuze ati n'umunsi w'akanyamuneza ugira canke twaguhara jado poshe ntoya ntawe wigeze dushavurira uno musi n'umunsi w'akanyamuneza maga yavuze ati dusabana n'ikigongo ubwo ntitwakugronda tukavuga kuvya minervare kw'ishuri nta ntivyambabaza kuko kw'ishuri twe dufise mu ekonome yavuga ati aho muronkeye simpaka twese koreye muze muzanye amahera muzotelefona abavyeyi aho bayaronkeye ariho muyazanira hari n'abayazana mu cisha kabiri bakayarihira rimwe canke bakarihira umwaka wose rimwe bayaronse muri imyiteguro ya diplome byagenze neza wumvise nyene wumvise no musugiye kwitora nk'abandi bana uryohewe uhimbawe nka jewe ikintu nushima cane ndavye umuryango mvukamwo nkaca ndaba n'ukungene nambaye n'ukungene mbe wibonye wewe ubiraba yego nibonye cane rwose hava kumpera ifoto wiraba niki kiganiro twigana ndabona yuko niteka ry'Imana cane rwose iteka ry'Imana kuko tutarahura namwe sinibaza yuko biranandengera cane rwose kuko nibutse yuko mba nambaye ibintu bizimvye nk'uku kandi mu muryango wacu ataco dufise niteka Imana yanteye nje bituma nushima cane rwose ndabikengurukiye Imana cane rwose ko yaranteye iteka ikampa nanje kuberwa nk'abandi nkashaza nk'abandi hari benshi bavyifuza batabironse n'ubuntu bw'Imana nagiriwe sinovuga ngo hari inguvu z'abantu zirimo n'ubuntu Imana itugirira ndayikengurukiye cane rwose kuva izagiye irangirira si uko nari mwiza cane ikantora muri barya abandi bakenye muri barya abandi bariko barayerera mw'ibarabara muri barya abandi bariko hariho n'ababuze amahera yo kuza kuri diplome
kubera ubukene bw'amahera ibintu byo bigoye. Hari benshi bavyifuza gushika nabo baberewe babaryoherwa hamwe n'umuryango, gusa kubera ubukene bw'amafaranga gusanga ntibashoboye kuhashika. Rero nanje nico gituma nshimira Imana cyane rwose guteka intera cyane, kuko suko nari mwiza, suko nari nitonda cyane imbere yayo ngo kugira intore muri abo bandi. Oya, nica kigongo nyine c'Imana, ubwa buntu bw'Imana nenda ikengurukiye cyane rwose yagicubahiro. Kandi nkakengurukira n'abavyeyi bafashije cyane rwose, umwe wese uko yitanze mu buryo bwose yitanzemo akandyamako, ndamushimiye cyane. Nkakengurukira na Madame Jeanne ingene yafashije ivy'urubanza ingene vyogenda, akambaza ati vyogenda uku. Nkakengurukira na Mama Mandine na Papa Mandine, ni benshi nkakengurukira na makame wanje, wewe yashoboye kumpa impanuro zitumye utera ino ntambwe, ko niwe yari gusabiye ukaja kwiga mu bandi. yego nkakengurukira cyane. murakoze cyane. Dutere tugana ku musozo wa kino kiganiro na Mama Diane. Mbega Mama Diane mwavuze yuko mumubonye uno munsi mwumiwe gose, mwamubonye ukundi kuntu nk'ubu Diane mumuravye uno munsi ukuntu ameze, ukuntu aberewe, ico mumwiteze ko cihuta wumva mu mutima wawe uvuga uti iki ndakibonye ku mwana wanje Diane cyo mpimbara ni cyane. Ashushira akajwi hejuru mu kugivuga. akazi Yego. Akazi urakoze cyane. Akazi niko Urumva ko ushashaye akanoti ka Diane. Mama Diane izomuguhera akazi, wowe uri kurajya amahera yiwe. Imana irumva igisabisho c'aboro kandi kakizirikana gose. Kandi Diane hageze ari amashuri ashobora kwiga ku mugoroba bagakora. Akabandanya ate agakora ku mugoroba akaja kwishuri. Diane tubanze wige. Uko umaze gufata amahera ntubukivyize n'ingufu, kandi ryahangiro ryawe wavuga ryo kuba umugabo wava cyangwa ukarishikira utera umutute utari udakwiye ko utavyize neza wayi wishinze guca amafaranga. Uracari muto, ntushobora kwibaza basubire yihangana uko yihanganye, wige basusubire wegeze haruguru gatoya, hama Imana izoguha ko kazi. ntushobora kwibaza ingene ntangariye Mama Diane. Abandi baba bazi yuko aje gutora diplome azazanye n'umufasha kuyiterura. Ego cyane. Nuko bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje iteka ryawe, turabakengurukira ko mudahengeshanya kubana natwe. Ihangiro rya Axia Vibes TV ni iteka ry'umuntu wese wari kumubona Diane akiri muto, n'ingene umuvyeyi wiwe yari ntaho nikora wo gusegerereza, nawo kwibajije ko yovamwo umwigeme mwiza aciye ubwenge. Ivyo vyashobotse kubera ijisho rya Patiri Nyasi, nkuko mwagumye muvyumva mu bashimirwa aguma agaruka. Ryarabanyiteka Mama Diane. Ego naho yari ntaho nikora mu gihe benshi dusanzwe tumenyereye ko babakumira. Iyi nsinzi rero ya Diane tuyikesha abashigikiye umugambi wo kubaka iteka muri Diane na mama wiwe, kumwe n'abandi babandanya kwitaho. Muri abo turakeje umuryango wa Innocent na Anne Marie wemeye ukabera handi muhira Diane. None ngo iyo ikivi kimwe giheze ikindi gica gitangura neza cyane. Cyo Diane nibaza ko tubivuga rimwe akavyumva kabiri. Ni ntango. Diane yadushikirije indoto afise. Woba wifuza gushigikira iyo ndoto yiwe, nawe we urahawe ikaze kugira ngo ugire icyo uterereye muri iryo terambere Diane yifuza gushikako, kuko ubwirya ndoto ya Diane afise n'indoto ikomeye gose igirira akamaro buri muntu wese, kuko umuganga niwe Imana ikunze gucisha ko urukiza twese tugaheza tugasubirana ubuzima mu gihe buba bwari bwayangaye, ibintu biba byayangaye tugasubira mu buzima bumeze neza.
mu kubishigikira rero dushobora gushigikira duciye mu buryo butandukanye. Harumva bo bitanga bagatanga uburyo bwabo bakariha minervare nkuko mubona Diana berewe kubwo kwitanga kw'abantu batandukanye nka mama wiwe ntavyo yari kwishoboza mu by'ukuri ntavyo yari kwishoboza. Jewe Diane duhuye no munsi nari nsanzwe ndamuzi mugabo nkimubona nahatswe kumurengana ntanamuvugishije kubera ko nabona ari undi muntu ntanamenyereye ibyo mu muji naho urumva ugiye kuramutsa abantu utazi neza bahava babona ko umenga uri kurisemba nahatswe kumurengana Diane mugabo mu nyuma ndahava ndakanura neza ndabona ko ari we n'abamumenyereye mu biganiro barabona ko no munsi hari akantu kahindutse hari akantu kiyongereye kugira ngo nawe nyene amafoto niyamara kuyabona canke amasanamu nk'izi video kino kiganiro niyamara kukiraba azobona ko hari cinshi hari kinini gishobora kuba cahindutse ku buzima bwiwe. Rero urashobora kuvuga uti ndafise ikintu mvuga ntinoterera kugira ngo Diane ashikire iyo ndoto yiwe. Ashobora guca kuri Patiri Ignace Nkurunziza nkuko yagumye ashimirwa nukuri arabikwiye kandi arabandanya kwitwararika abo yakuye mwibarabara ikivi yatangwe arabandanya kugishigikira. Arangurira ubutumwa uno munsi mu gihugu ca Sweden. Mwoshobora guca ku nimero ubusa 246 majana 736 majana 913 majana 367. Abari hano mu Burundi nabo barashobora guca baca kuri Jeanne d'Arc canke umupfasoni Annick Akimana. Abo bantu nimero Annick naho tutari kumwe hano ni watujejwe muri ubu ubutumwa twatangujwe ico gihe twabutangura n'ubu buracabandanya naho navuze ko ubu dufise umwanya muto ya dukeneye abadushigikira kugira bubandanye ubu turi imbere ni Akimana Annick. Ego cyane. Inimero zanyu mu kiganiro cy'ubushize kimwe c'abakutsa kiviva Axia ndibuka ko mwigeze kuzitanga barashobora nabo nyene kubakura bakagira ico bashigikirije kugira ngo tubandanye dukuza iteka ry'aba bandi womenga uzibibukije 1954 murakoze cyane. Ariko kandi muri kano kanyamuneza kuno munsi turi kumwe n'umusacerdote w'umukama Patiri Ignace Nkurunziza. Mbega Patiri Ignace Nkurunziza nk'abantu bakurikiranye ubuzima bw'abantu aho nikora na cane mama Diane n'umukobwa wiwe Diane kuva akiri muto gose hari abavuga ngo akiri urusoro sinzigira nuko ndumubona nobanda yamukurikiranye akiri urusoro yamukurikiranye urusoro abagize gute urusoro bakiri mu nda ya mama wiwe ego yari yamaze kuja habona muga yari akiri muto gose ukabona no munsi Diana atewe iteka nkiri akajambo ushikiriza abakunzi ba Axia Vibes TV kuko muri ko murashimirwa cyane kuvyiza mwakoze namwe ico mwoshikiriza coba ari cyahe. Giriteka Edmond Kwizera urakoze cyane kuri ico kibazo unteye kuri no munsi turiko turigina intsinzi ya diplome y'umwigeme wacu Diane. None Diane sangwa intsinzi iyo ntsinzi y'ubwenge igufashe ku tera iyindi ntambwe no kuzotera n'iyindi no kuzutera n'iyindi. Ndagukeje gose ndagukeje muvyeyi mama Diane wibarutse Diane ego. Ica kabiri ndakeje mwebwe mumushigikiye Diane mwamuherekeje muhurike mu mugwi w'abajejwe ubutumwa bw'abana b'Imana mwebwe mutima yamurikiye mugashobora kuraba nk'Imana mugashobora kugira agasase k'urukundo rw'Imana eko namwe nimushimigwe ariko kandi mubandanye. Imana ninahazwe Imana iduhezagirire umuryango wa papa Mandine na mama Mandine mu Gihosha nukuri barabaye inzu y'Imana. Diane arumva ko ari umwana yaremwe n'Imana imukunda biciye kuri abo bavyeyi. Emwe abantu bose bugurura inzugi z'amazu yabo
abana bokwiswe bakavantara, abana bokwiswe abishamba bibarabara bagasigara bumva ko ari abana b'Imana, abo bantu bose bahezagirwe, bashimigwe. Rero kuri uno munsi w'intsinzi, mwemwe mw'Izaburi 125 niho bavuga ati ngo ababiba babibabarira, ngabo ngo bazogesa bishongora, ngo ugenda ararira ajanye imbuto y'ukubiba azogaruka yishongora azanye imikama. Ego uyu munsi rero turiko turishongora, ariko ntitwibagira ko uru rugendo rwabaye urugendo gukwigora cane, urugendo gukuzirikana ico Imana yashakiye abo yaremye bose, kuko Imana yaremye isi irema n'abantu, iranatanga n'ivyotunga n'ibitunga abo bantu. Ariko rero shetani yarabidabadanze, iraheza irakomeretsa umwana w'umuntu, ari byo biheza bikavamwo ubugunge, bikavamwo ubusambo, bigatuma hari abahimba ntaco imena, abandi nabo batubitse umukanda. Rero uyu munsi ni ugusubira guhanga amaso Imana. Turi mu gihe ca Noel, mwivuka rya Yezu Kristu, tugakundira Imana igasubira ikatuvyara muri urwo rukundo, kugira ngo tube abanagura umugambi wayo mu bantu, haba mu Burundi, mu karere turimwo, muri Afrika no kw'isi yose, kugira ngo hareke kuba abantu baba kuri ino si bayisangiye abandi, hareke kuba abantu baba kuri ino si by'ukuri womengo ntibikwije ubuntu, womengo ntibaremwe n'Imana. Rero twebwe twabatijwe, twebwe twitwa ko turi abantu b'Imana, muze muri kino gihe ca Noel dusubire dusaba umukama twuzuriza uyo mutima, kugira ngo baba ari abapatiri, baba ari abakristu, zaba ari ingo zubatse, muri iki gihe ca Noel hagira abantu basubirana iteka, basubira kumva ko baremwe n'Imana. Nimurabe ingene Diane ashajije uno munsi, nimurabe ingene Diane ari umwigeme mwiza. None muze tubandanye ico kivi, nigihagararire ngaha, kandi ntigihagararire kuri Diane gusa, ariko tubandanye tugize urunani Imana icako, kugira ngo ibandanye igaragaza umugambi ifitiye umwana w'umuntu. Iki ninahaza Imana n'umuntu muzima, n'umwigeme muzima, n'umusore muzima, n'ingo nzima, nico kininahaza Imana. Murakoze rero, mubandanye muhimbagwa, mubandanye mugira umunsi w'akanyamuneza. Hanyuma abakunzi ba Action Vibes TV, kaze muri benshi, tugira urunani gukwama tugwiza ivyiza nk'ibi, twivuga ingene Imana yacu ari Imana ishaka ko abantu twese twikwiza iteka. Nuko rero bakunzi ba Action Vibes TV, mubandanye muhimbaza Noel n'umwaka mushasha, muri kumwe n'ibiganiro bica kuri nombonesha kure yacu. Mubandanye gufyonda kuri sabone, mubisangiza abandi, mutumirira abandi gukunda bino biganiro vyacu birubaka iteka rya muntu. Vibes TV ni iteka ryanje, ni iteka ryawe, ukwemera kubandanye kuvyara ubuzima. Bye bye. Bye. Bye bye.